mu Kabezi ni naho rero naje kuba ntwari igikombe ca mbere ndagitwara ndi kumwe na Elizabeth ndashikana muri barrage match za qualification zo kuduga deuxième division mu nyuma nza kuba njare mu gwa Etoile FC nawo Gihanga dufashana n'abari bahari nyene mu burongozi naho nyetse gutwara ikindi gikombe no babwira hajya iyo ikintu ugikora ugikunda yego bwa mbere na mbere banza kugikunda umaze kugikunda rero ikintu cya kabiri cica yego sinovuga ngo ni cya mbere kuri ibintu byiza ni cya mbere ahubwo mu bintu bibi ikintu cya mbere cica n'ubwoba umaze kugaragaza ubwo imbere y'abantu byose biba bipfuye rero ikintu kiyabana igiki wowe wikuramo amasoni hari ukuntu ushobora gufata naho ndabikora kera turyamye na mutonyi wanje ugasanga ndiko ndanima match kandi itari kiraba nkikora mu bwenge nkasa nkuko umengo mbona mengo ndi nganyera abantu barahari yego canke ndi kwi radio ndiko ndanima match kandi atabantu bahari nkamwumvisha akaryama ngaha nanjye nkavuga nkanima kweri wasanga ndi ku radio nkumviriza abo ku radio ingene banima iki niki nabo kuri Canal Plus iyo nagiye kuri television match zaba kuri TV ayavuga ati nanjye nkaje ntangura kuza ndabigana bukebuke bukebuke rero nkaza mbona none abantu s'abantu nk'abandi ndamutinya gute mba ndi ku kazi kandi cyoco ibi bintu bamwazabona nko gusara kumbaza barakunda kumbaza ngo none wewe ko tutigeze tubona ko urukina umupira wewe ukocha equipe za 3e division gute nta na 4e wakinye nta na kade wakinye mugabe ikombura bitwara sivyo muri basket iki niki bon mugaje ikintu nakuze cyane nifuza gukurikirana wari umugabo kumesha makuru kuko nasanze aba journaliste surtout bamwe arigiye bibaza cyane kwa abakinya ba star bavugwa cyane ugasanga hari abana bakiri bato bariko baraduga batarumwanya wo kuvugwa rero cyane avuga ati foko nzana jayo Hello bakunzi ba Trivial Dreams turabaramukije abandi tubirijo bivanye naho muherereye twagarutse kuri studio kugira ngo tubashe kubabwira amakuru menshi agiye atandukanye iki ni ikiganiro Ewadi Sport kugira ngo mukomeze mumenye ibijanye n'inkino ndetse tunabamenyeshe n'abantu bamwe basanzwe bakunda akabumbu cyangwa se sport kubw'ivyo rero hano dufite umutumirwa twazanye tubashe kumubaza uburyo sport hano mu Burundi bayifata cyangwa se mu bajene uburyo bashobora gufata sport rero mutumirwa turakwakira kuri Mike za Trivial Dreams bwa mbere na mbere reka manda bashimire kuba mwashoye kunyizera mukantumira kuri televiziyo yanyu ariko kandi ngagushimira nabajya abantu badukurikirana nabo nyene n'abantu b'ingenzi turabashimira cyane murakoze cyane urashobora kubidondora kugira ngo bashe kumenya umuntu turi kumwe hano muri studio ego je amazina yanje yose nitwa Cyubahiro Loïc nkaba mu buzima bwa misi yose ndakora akazi k'umenyereza muri football ego nkongera kandi nkakora nakazi kumenyesha amakuru y'inkino na cyane nkaba nkorera ku mbuga zigiye zitandukanye kuri YouTube ego ya murakoze cyane murabona Cyubahiro niwe twabashe guhitamo kugira ngo aze tuganire kubijanye cyane n'inkino rero Cyubahiro watangiye ryari gukurikirana ibintu bijanye na sport kuko hari abantu babireba gusa kuko kuryoherwa hari n'abandi bakurikirana mu buryo nyine bwa kinyamwuga ego mbo je ibintu byo kura mupira nabitangwe nkomengo ni kuryoherwa bisanzwe nza ndagukurikirana kuva muri za 2010 kuduga mugasi ndari bwacu ubwenge cyane ngo ntangure kumenya iyo bita umutwe gusa narumva nkumva ngo Lampard nkumva bazidani bande uko musuko nyene nkaja no barukira umwana nayi nkiri umupeti nyene mugabo buke rero maze guca ubwenge ntangura kuzandatahura nkabona iyo bita umutwe ingene bigenda buke ya natangwe rero kuza ndabijamwo ndabikurikirana mu nyuma niho naza ntangura kuza ndi ingene ba entraîner w'iburaya bakoresha ama system mu no kumenyereza ntangura kuza ndabitwara kome nk'ugufina yego kubibuga situ match za 4e division wana barabana akiri batonya yego nza kuronka iryo bakwenda duza equipe 3e division datsinzwe nshika 3e division equipe iradubura ntiyakorotse kuko 3e division higanwa riba rigoye kandi rimwe abakinyi bakuze naryo nyene rero kuva mu mwaka wa 2022 gushika no mwaka
cyariko ndamenyereza equipe za 3e division aho maze no kuba ntawukana ibikombe bigera kuri 2 vya 3e division harimo ico natwaye mwaka wa 23 24 ndi mu Kabezi ndetse n'umwaka uheze wa 24 25 ndi mu mugwi wa Etoile FC igihanga. So rero nkuvuze ko ikintu cy'ubumenyereza tuzi ko ari umuntu wabanje kuba kumujwere yarabanje gukina noneho akaza kuba umumenyereza ariko yarabanje gukina cyane cyane hano muri Afrika. Yego. Kuko iburaya ho barabashobora kubyigira batabanje gukina ibyo birashoboka cyane. Yego. Eske nawe niko byagenze cyangwa watangiye gusa utanga kumenyereza? Jewe novuga ibintu byo gukina nabihevye nkiri muto cyane nakina muri minime yitwa Nili Star niyo equipe naciyemo n'ubu nibuka tukira abana twambara vyayo mayo sanga ari binini uri kuriruka umuyaga uciyemo mengo nico kiriko kiragukwega ico gihe je ko yanakina mwipoto nari umunyezamu ndibukigiye twarakinye turashika mu penalty tuko turakuramo neza penalty hariyo naje kuba nkura mugabo kubera twasamisha ibirenge bigaragara nza kuryamira n'abakanorero gahereza ikirenge kaza kugira ikibazo rero ivyo byace bituma mbonye ingene batatwitwararika iki chanza kuvamo muri football mu nyuma nza kubanja ari muri basket ndetse na handball niyo mikino gushika no ushobora kuvuga ko noba nkikina nkibandanya kuva no bamaze kwiza nk'imyaka 15 kuduga gushika no munsi. None ko izo za basket na za volleyball tari wazivuze zozo kandi ari zukinamo no kuvuga ngo no kwishusha gusa ntabwo wabigize pro. Bo vyo narakinye mugabo urabona mu ma province burya izi nkino za basket na handball akenshi ningahi Bujumbura gusa uri mu ntara za ruguru yabigoye kugira ngo ushore gushikirwa nota nk'akarorero mwaka wa harahize imyaka 2 duserukiye intara ya Bubanza mu nkino muri championnat de l'intérieur zihuza abakinyi badafise ivyicaro badakina première division ya handball nga mu Burundi ariko hakaba hari abakinyi bazi kwikina mugabo bavuka mu zindi ntara bataragira iryo bakujyo gushika he mwayo ma equipe rero Febuhand ishyiraho n'umupira w'amaboko handball ngambuye cyacu Burundi yakunda gutegura izo nkino zihuza intara rero gendo ko twagiye i Bururi twakine muri Serutovu twagarukiye muri demi finale dusinzwe na Makamba muga basket yoyo nayo sinayigize cyane nk'umwuga ko yayo nayikina ndi kwishure mu nkino z'ama interscolaire cyane nka match amikare nyene baje kutugendera ibintu nk'ivyo muga handball niyo novuga ko nakinye basi niyo championnat de l'intérieur mugabo mu nyuma rero maze kwinjira mu akazi kumesha makuru ahubwo nije naciye ndaja ku matere nzakoze ndakurikirana ngene yavyifashe kubera ko sambasa ndanabimenyere nzi yo bitabi iyo umutwe bica binyorohera kubikurikirana cyane. None ko numva ufite impano nyinshi cyane muri wowe ibyo bintu ubasha kubimanaginga gute kuko uyu muntu yisanzemo impano irenze imwe ari ukuntu bimucanga ugasanga nta kintu nakimwe akoze ugasanga muri basket ariyo mu menyereza ariyo mu binyamakuru arimo akabura ukuntu ayimanaginga wowe kubgawo uyimanaginga gute? Bo ni nikibaza abantu benshi bakunda kumbaza ngo none wewe ko tutigeze tubona uko urukina umupira wewe ukocha equipe za 3e division gute nta na 4e wakinye nta na kade wakinye mugabe ikombura bitwara sivyo muri basket iki bo mugaje ikintu nakuze cyane nifuza gukurikirana wari umwuga wo kumenyesha makuru kuko nasanze aba journaliste surtout bamwe arigiye bibaza cyane kwa abakinya ba star bavugwa cyane ugasanga hari abana bakiri bato bariko baraduga bataronka umwanya wo kuvugwa rero cyane avuga ati foko nza najayo nkakora comment kuma match agiye bitandukanye n'ivy'abandi akora ivy'iwanje nyine bitandukanye n'ivy'abandi surtout abana bakiri bato bakeneye soutien umuntu abafasha mu kubamamaza rero niho naje ndibuka 2020 niho naje gucreate page yanje ya mbere ya Facebook azarashaka ibintu by'inkino ntangura kuza ndaronka abantu mugabo hari ikosa nigeze gukora nja gufilma match irikira abandi hecte page yacu barayugara ana umuntu akiza mu bintu hari ibintu bimwe ataramenya mu nyuma niho naje gucreate iyindi naje kuba nita Ubanza Sport News iyo page ni imwe mu page nkunze gushirako cyane abakinyi bavuka ibubanza na cyane bakiriko bakina match z'ama 3e division championnat za 3e division mu myaka maze niko ndabikora bientôt abashika kuri 6 7 8 9 10 bageze première division abandi 2e division rero ikintu cyamotiva cyane bo urashobora kubona umuntu amenye ntacyo gufasha mugabo comment z'abantu
ko nashobora kugira ibibazo bimwe n'ibindi telefone ntangira uburyo bukanka amamega mugabo nkazamura muri comment ngize publication gusa nubwo n'abantiye telefone umugenzi yego nkabona umuntu aranditse bubanza sport news wari waragiye hehe twarakwize iyo message yonyene ibi yoroshe nubwo umuntu atabagwaye amahera birajyushye basi kubona ko ibintu uri kurakorera abantu baba nabikunda kandi baba bakwiyumvamo yego urumva kubera ko ari passion yawe urumva nyene uryoherewe no kubikora neza cyane ibintu nakora ntitayeho ngo bizonka amahera mugana avuga ati nivyo no musi ndiko ndabikora ku buntu ariko ndazi ko igihe kimwe kizogera bikampemba rero tuje kuri ibyo by'umumenyereza none uri kuramenyereza ni ibintu byakuje mu canke ni ibintu wabanje kwigira ubijamo waravyigiye equipe ya mbere namenyereje sinamenyereje ngo nuko naravyigiye wayironse gute kuvuga ngo abo bana bo mu muhana nari mfise umugenzi umujene nawe nyine yarabikunda afise imitwe myinshi yo kuruganiza abana agatuma akabavyeyi b'abana akaza arababwira abana turabura ibikoresho nibi murabona ndagira occupation y'abana mu vacances mu nyuma yatanguza yaronka abana babizamwe babikunda hanyuma maze kuronka abana akiri bato ntumenye uburyo buzanana abantu babikunda buratangura bavuga ngo ndaguterera y'isukari ibisani 5 z'abakinyi isani zingaye ugasanga wakwije ibisabwa byose kugira ngo equipe ibeho rero niho naje kwa ndayifata mwaka wa mbere iradubura yari saison 2021 iradubura saison 22-23 cyenda yiduza 3e division 23-24 nchando nkindi yari yo igihanga mukagwema itwa Dawat Nur nayo ndayimenyereza naho nyene ko hari ibintu byinshi ntari bwamenye ariko rero maze kuba mpindura muri saison 23-24 ngiye muri equipe itwa Rezabe mu Kabezi ni naho rero naje kuba ntwari igikombe ca mbere ndagitwara ndi kumwe na Rezabe ndashikana muri barrage match za qualification zo kuduga 2e division mu nyuma nza kuba njare mu gwa Etoile FC nawo w'igihanga dufashana n'abari bahari nyene mu burongozi naho nyine tuza gutwara ikindi gikombe kigira kabiri ndi kumwe n'iyo equipe ya Etoile FC mugabo wumve ko uva ntangura si kuvuga ngo nuko nari naravyigi nari umwana muto cyane ni naje mumenyereza ico gende bukibanza yarahari yari umwana ko na FC 19 wari umwana hanige wasanga ndiko ndamenyereza abakinje FC 22 wasanga ndiko menyereza umukinyi wa 26 usanga bakuze rero none barakubaha nyine bakagwa respect umumenyereza utamwubashije bica bigenda gute ndakwicarika ndaguta hanze niko bimeze kuko umukinyi wabashaka gukina ikintu cyambere kibagenga ni discipline ivyo wogira byose je nimba nagushize hanze wa kwidoga wareka ubinyeretse ishobora kugukasa kuko ndamubwira umupresident ni kimwe muri bibiri wampaye akazi kugira ngo ndagutware equipe yawe neza wowe icyo usaba ni ikintu musaruro abantu baba batari discipline baja hanze ni hanze sigarana n'abashobora kugira ngo equipe igendere ku murongo dufise vision imwe urakoze cyane hama ibi by'umunyamakuru nabyo wabitanguye ryari kuvuga ngo kuko urumva deja ufise akazi kumenyereza kandi urumva uragashoboye urebye ahantu wagiye ukora imigwi imwe n'iyindi bakakwizera akakujana mu yindi migwi urumva yuko urafisemo experience ntoya waye wiyumvire no kuja kuri mic kugira ngo utangire kuvuga ibya sport umumenyesha makuru zakujemo gute buri muntu wese aragira ikintu kimwe spira gukora ikintu yego jewe rero ikintu cyanyespire kuba no bijyamo akazi kumenyesha makuru n'abajournaliste bo kuri Canal Plus narakunda kwicara cyane kuri televiziyo ndiko ndaraba ibiganiro bica kuri za Canal Plus nkumva ingene banima match amakomantere yabo iyo match zaheze bafise ibiganiro baza gukora yego bariko baranaliza match zabaye haburiki equipe ugira isinde yarishijiki voilà ibintu nk'ivyo rero nkumva ko binyespira cyane kuba no bikora mu nyuma yo sanga navyisanzemo ntangura gukrea page yanje ya mbere ndabikora uko nkaza ndabikora mu gifaransa ndabishira mu kirundi nkaca ndabihare abantu buke atanguza barankurikirana ni naho nibuka mu mwaka wa 2024 naho natangwa kuza ndatumigwa ku mativa mwamwe nza nk'ibisanzwe no gufasha mugabo buke rero abantu batanguza baramenya niko kuko rero ntangura kuvyinjiramo neza cyane yego urakoze cyane cubahiro rero ico nshaka ko tworangirizaho kuko kwara kugira ngo tubashe kureba passion zawe cyangwa se talent zawe uburyo zakujemo cyangwa se uburyo watanguje kuko hari abantu badukurikirana hajya baba bafise impano mugabo uburyo bwo gutinyuka kwigaragariza abantu akaba byo byoroha wewe kuba ngo utinyuke ivyo bintu nyene urumva wowe ufise experience ibintu byinshi utinyuka uvyinjire mu nize nguvu waronse kuba ngo winje mu ivyo bintu niki wobwira abantu badukurikirana ikintu ca mbere cyo no babwira
hajya iyo ikintu ugikora ugikunda yego ubwa mbere na mbere ubanza kugikunda umaze kugikunda rero ikintu cya kabiri cica yego sinovuga ngo ni cya mbere kuri ibintu byiza ni cya mbere ahubwo mu bintu bibi ikintu cya mbere cica ni ubwoba umaze kugaragaza ubwome imbere y'abantu byose biba bipfuye rero ikintu kiyabana igiki wowe wikuramo amasoni hari ukuntu ushobora gufata nahora ndabikora kera turyamye na mutonyi wanje ugasanga ndiko ndanima match kandi itari kiraba nkikora mu bwenge nkasa nkuko umengo mbona mengo ndi nganyera abantu barahari yego canke ndi ku radio ndiko ndanima match kandi atabantu bahari nkamwumvisha akaryama ngaha nanjye nkavuga nkanima kubera wasanga ndi ku radio nkumviriza abo ku radio ingene banima iki niki nabo kuri Canal Plus iyo nagiye kuri televiziyo match zaba kuri TV ayavuga ati nanjye nkaje ntangura kuza ndabigana bukebuke rero nkaza mbona none abantu saba ntura nk'abandi ndamutinya gute mba ndi ku kazi kandi cyo ibi bintu bamwazobona nko gusara ndavyibuka nko ku ishuri arigiye badusohora two turavuga nagenza ibintu by'inkino iki niki ko bari banzi hari n'abanyeshuri basanga baza kumbaza ama resultat yabaye ku ishure mugabo vyose ni ibintu bukebuke na mbona n'abantu muri commentaire yo bariko barantera intege bambwiye ati turakwibuka ku ishuri iki niki ubikora tubona mengo nta kizovamo ariko nta umenye igitunga umuntu umwuga mu bintu wo kuroga rero byaramotivye cyane ndavuga ati uko biri kose nabajya abandi bari hajye babikora sabasazi kandi ndazi yuko birabinjiriza amahera rero ikintu gihari none atumirira abandi bantu bose bafise ikintu cyitwa impano ntihagire umuntu azoguhenda ngo nta mpano wogira ngo ikiniki buri muntu wese arafise impano ahubwo gusa irateba kwibonekeza rero iyo imaze kwibonekeza ifoko nawe ugira effort ukayiserura winjire mu bantu uje muri bijya bintu abandi barimo voilà wetinyuka ubahuka oze obahuka gusa wewe uvyerekane ko atabwo bufise ivyo uri kurakora ari ibintu wiyumvamwo ubwawe indani ivyo bizisha bituma umuntu wese azokubona washaka kubikora ugasanga ari umuntu yicaye nk'ahantu ariko arakuraba we ntuzi ikintu na kimwe uri kurakora ikigano cyangwa yicaye nko ngaho ariko arakumviriza wasohoka kumva aragukubisa nk'akantu tuze gukora hanana ntabyuze jewe nk'ibisi nabikora ngo nuko naye niteze kuzoja ku maradio iki ko ndabizi ko ku maradio biragoye twese ntugira amashance amwe hari n'abahakora ugasanga urashobora kubibasumira mugani waronse ayo mahirwe yo kugira gute yo kujayo rero impamvu navuga ati aha nzoshoboka hose mbona ko ashobora kuvamera gukorera nzojayo nkorereyo ya ugize neza cyane kuko burya ari abantu benshi cyane abasore usanga bafite tala cyane nk'ibya sport kumenyesha amakuru n'ibindi bitandukanye ugasanga umengo babuze aho bubivugira akumva gusa wewe ko ari kuri radio yoje mugabo urumva yuko abari kwadukurikirana agerageje gusigura neza uburyo ushobora guserura impano yiwawe none inkino za buraya uvuze kuri Canal Plus aribo bantu ba mbere wakurikiranye batumuryoherwa none iburaya amatimu iburaya ko iyo bivuga umengo nivyo ngaha mu Burundi ivyo nukubera ko watanguye kubiraba kera oya sino kubiraba kera kuko urashobora kuba warabiravye kera ntubikurikira ntushobora kumenya ivyo no musi aho bigeze bicaye gusaba iki biragusaba kwama ukurikirana ingene amakuru ingene aratangwa nk'akarorero hari imbuga usanga twebwe ntitwoshika hari iburaya urashobora kuvuga amakuru nk'uko umengo wari iburaya kubera iki hari ikinyamakuru kiba cegereye iyo equipe gisohora ayo makuru hama natwe tukagira gute tukayatuyashira mu Kirundi kugira ngo nabo batumva ico Kirundi ico Gifaransa nk'icongereza baze kubitahura mu Kirundi ibiriko biravugwa rero ikintu bidusaba ni byinshi biradusaba ayo mamega biradusaba iyo telefone kugira ngo umuntu agume abiraba arama update amakuru abari karasoka buri kanya nama bucumengo ndiko ndabivuga nk'ibintu nja kuraba kuri stade Intwari cyangwa kuri centre technique mu yandi ma stade ngirango mengo niho mba nibereye yego ya urakoze cyane reka ndagushimire ku mwanya twabanye nawe kandi nizere kuko nikindi gihe tuzogutumira kuko ngaha twari ko tugaragaza kwereka abantu iki kurimo uburyo ushobora kugisohora
abandi kuko abantu abajene benshi bafise tala kandi bazicaranye muhira bobo bazi bararindiriye ngo bashobora kubahamagara umuntu twumvikishe ko ushobora bwabwo bufise buhera ugahaguruka ugasanga abandi bantu bigemye kwa ngo bagufashe. So rero abajene bakunda kudukurikirana cyane cyane nibo batwumve babashe guhaguruka baze bakore izo mpano zabo bazigaragaze. Murabona ko uyu musore avuze yuko ari umumenyereza ni ikintu kidasanzwe kidakunda kwibonekeza ariko kumva koko yafashe initiative abasha kugera kuri ivyo ariko kandi kugeza n'ubu agoma atera imbere. Kubw'ivyo rero muzokomeze namuganyu mukomeza mupushinga kugeza mushitse ku ndoto zanyu mu achieving dreams zanyu kugira ngo ico Imana yabashizemo mashe kugaragaza. Rero cubahiro turagushimiye kuba twaguhamagaye ukabasha kubyumva urashobora kudusezerera abakunzi bacu ba Chivio Dreams. Ego mu gusozera kuri ino channel yanyu mwashoye kuba muntumirako ari impanuro imwe notekerera abajene bubu. Yego turafise ingwane yo gushaka kubona inyungu hakiri kare ikintu tutarakora. No bambwira yuko jewe ibintu byo kumenyereza nagiye kuza ndaronka amahera equipe inguze ku mwaka ugira gatatu. Umva iyo myaka 3 yose nayikorera ubuntu. Uwa kane no wa gatanu ho nagize kuza ndaronka aba president ma equipe ashobora kunzanira kontra n'amahera yashobora kuja kumenyereza equipe yabo. Mu kazi ku journaliste depuis 2020 ndiko ndagakora. Nabikorera ubuntu kuri page yanje. Ndumu écrivain nandika gusa. Sinarize ko nanje umunsi umwe bizogira gute. Ariko nande bitwiki kigiye kizogira gute kizogeraho shobora kuronka televiziyo runaka canke radio runaka shobora kuja gukora kikamiki amahera. Rero ikintu gihari niki ntidushira inyungu imbere ahubwo twanye dushiriki ibikorwa imbere kuko nitwashira ibikorwa imbere bazotubona maze bagire gute y'amafaranga dukeneye azova muri ya mpano yacu twagize gute twagaragaje ntituzoyigaragaza ngo nuko baduha akazi kazotwinjiriza amahera banzu yigaragaza avaye ko nabandi bakubona. Rero reka ndabashimire ako kanishimira nabo nyene badukurikana yuko babandanye bumviriza no mpanuro tubanze dukore imbere yuko dushaka ikijya mu mufuko. Yego none ushobora kubabwira page nk'iyo page ukayibabwira kugira ngo bazakomeza bagukurikirana ashobora kuba babonye bakagukunda bagakunda ibiko gukora baje kuza bagukurikirana nyine. Je page wanje inandika ko abakeneye bakoresha ama Facebook cyane bakunda gusoma amakuru y'inkino ni Chubahiro Loic niyo page nkunda gushira ko amakuru cyane cyane y'Iburaya kuko yabanza Sport News yo nayihariye intara yabanza kujya n'inkino kuko ho nabonye biracari hasi cyane izindi ntara zaramaze kwijukira usanga buri ntara ifise page serukira intara ibintu by'inkino baba bashirako. Rero jewe kuva ico gihe nace mvuga ati no ifoko natwe tugira page iziratangaza na cyane cyane abakinyi bacu kuko urana barabura ikintu kiba motiva mugabo gihari basakabona ko namupostinze yabonwe iyo publication n'abantu amajana 200 avuga ati base vyo tuma sinzi ikizovamo ko je ndibukaye n'umukinyi bigeze kurondera baci wanje bavuga yuko bamubuze kwera iki naramupostinga. Rero nivyo abakene kunkurikirana naho bazonsanga ariko kandi aho nkorera cyane ku ma TV ya YouTube aho dukorera cyane cyane ku makuru ngaha mu gihugu cyacu Burundi ndetse n'amakuru avugwa muri Afrika ndetse n'Iburaya ni kuri Yaga Nawe TV ndetse na B-Info Sport niho bashobora kunsanga. Urakoze cyane turabashimiye bakunzi ba Chivio Dreams kuba mukomeje kudukurikirana mugire s'abonner mugire like na comment muri rwa rukundo nyine mukomeza mudushikirana murakoze cyane.